Ko byo bitangaje cyane kuba ugeze kino gihe cyose utarabona kano ka video kuno mwana gatangura ariko ararira ariko mu masegonda make cyane agahita aseka. Nubwo tuba warasetse ndazi neza ko basi woba waramwenyuye. Naka video rero kariko karebwa bidasanzwe gakurikirana bidasanzwe gasekeje kandi kasekeje abantu benshi cyane batuye ngaha kw'isi. Nyuma yaho rero twese turebeye ku ka video twibagije utubazo tugiye dutandukanye. Ese uyu mwana yasekejwe niki? Imbere yuko aseka yariko aharizwa niki? Mbega uyu mwana wewe ni wahehe? Bamwe bibaza ngo ni Umurundi, abandi bibaza ngo ni Umunyarwanda, abandi bakavuga ati uyu ni Umunyafrika. Ese uyu mwana ni wahehe? Ni umwana akiri muto cyane kuko uyu afise imyaka 7 gusa y'amavuko. Izina yiwe nyakuri akaba yitwa Albert Ofoso Kentia. Akaba yavukiye mu gihugu cya Ghana, mama amuvyara akaba yitwa Rosina. Reka rero ndagusabe akanya gato cyane undi ndakubwire bimwe utaruzi kuri uyu mwana, ndakubwire byinshi utamenye avyakurikiye nyuma yaho aka video ka Albert Ofoso Kentia kagiriye hanze. Rosina, mama wa Albert Ofoso Kentia, ikiganiro yakoranye n'abanyamakuru bakora ku kinyamakuru citwa Oheneba Media cyo nyine mu gihugu cya Ghana gikomeye cyane, kandi we yavuze ko uyu mwana wiwe ndetse yavutse afise ibibazo bikomeye cyane, aho uyu mwana we yavutse ku mezi 7 ugiye abandi bavuka ku mezi 9. Uyu rero yaciye avuka afise n'utundi tubazo two mu mutwe. Ivyo byose rero nivyo tugomba tugaruke ko idonido muri kino kiganiro cyacu. Reka mbanze ndagusabe akanya gato cyane kadashika n'amasegonda 3. Maze ndagusaba ufite ndetse subscribe cyangwa se sabone nimba utarabikora. Nimba warabikoze Imana ikongereza imigisha. Nimba utarabikora naho iki nico gihe ni nako kanya ngo ufite ndetse subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ariko aravugwa kw'isi yose cyangwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntazozara gucika. A bombsi apombatimenti intari y'umuje king of animation, the master, the monster, the tough dairy, and the one and only. I'm a special upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than was the last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. I'll pick your own dreams and I go after them, so that when they will sense reality, you're the first one to know I see. If you love my love, you choose. You don't, I don't care. If I stop when I'm tired, I stop when I'm done. This is animation time nkuko bisanzwe. Call me Bombardier. Albert Ofoso Kentia ku myaka 7 yonyine gusa y'amavuko nico cyamamare dufise nga muri Afrika kiriko kiravugwa cyane gusumba abandi. Aka video kiwe ko yene kadashika n'umunota niko ka video kariko karakundwa cyane kurusha uko vyiyumvira ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Ghana, Senegal, Amerika hamwe n'ahandi, kuko aka ka video konyene kariko karakoreshwa n'ivyamamare bigiye bitandukanye, abagakoresha mu ma video yabo abandi bagapostinga ku mbuga zabo aziye zitandukanye. Uyu rero Albert Ofoso Kentia, mama we umuvyara akaba yitwa Rosina. Aba bose bakaba bakomoka mu gihugu cyo muri Afrika, neza neza hariya muri Ghana. Uyu rero umwana yamenyekanye cyane ako ka video gato cyane kabonetse abamufashe ariko ararira, ariko nyuma y'amasegonda make cyane umwana agahita yitwengera.
benshi baribagije ati uyu mwana ngo ni umurundi ngo ni umunyarwanda cyangwa se ahandi hantu, ariko byaje kugaragara neza ko uyu mwana ari uwo muri Afrika mu gihugu cya Ghana. Ikinyamakuru rero gikomeye cyane gikorera iyo nyene muri Ghana, ikinyamakuru citwa Oheneba Media, cegereye umuvyeyi w'uwo mwana Albert Ofoso Kentia akimubaza vyinshi, kimubaza kandi n'ukuntu kajya ka video kafashwe. Aho abo banyamakuru rero babasanze aho baba neza mu gihugu ca Ghana, ahantu hitwa Kw'isi. Niho rero Rozina nawe yabaganirira idonido ku mwana wiwe ndetse no kuri kajya ka video kafashwe kariko karazenguruka hafi isi yose. Rozina wewe yavuze yuko kajya ka video kafashwe atatekereza na gato koko kundwa cyane nk'uko kariko karakundwa muri kino gihe. Uyu muvyeyi Rozina yavuze ko umwana wiwe ari umwana akunda kuba atekereje cyane, ariko uyundi mwanya akaba ari umwana kandi akunze gutwenza abantu, ndetse akunze no gukora utundi tuntu tugiye dutandukanye ariko dusekeje cyane. Aho yavuze yuko kenshi no muhira iwabo akunda no kubatwenza cyane. Aho rero umunyamakuru yaciye amubaza inkomoko ya kajya ka video ukuntu kafashwe, ndetse n'impamvu yatumye ujya mwana akorora mosozi. Rozina rero yavuze yuko inkomoko ya kajya ka video, kwanza mbere na mbere yavuze ko ujya mwana yariko ararira kubera ko ashaka imfungurwa. Yamanje gusobanura neza ko Kentia ari umwana akunda cyane ikintu bitwa amateke. Yariko ararira rero asaba imfungurwa, asaba mama wiwe amubari ati numva shonje cyane. Nyuma yaho rero niho mama wiwe yaje kumutegurira imfungurwa, ariko kubera ko Rozina uwo munsi atari yamuteguriye amateke nk'uko Kentia ayakunda, niho rero yo yaciye amuzanira imfungurwa zitandukanye n'amateke Kentia yikundira. Niho rero Kentia yaciye afata umwanya muto cyane arakorora mosozi ararira. Mu gihe rero Kentia yari iriko arakorora mosozi arira cyane, ndetse niho rero nyokuru wa Kentia yarari ngaho hafi, mama wa Rozina yari ngaho hafi. Niho rero uwo mama wa Rozina yaciye afata umwanya muto cyane atangura akuririmba kamwe mu karirimbo gakunda kuririmbwa na Kentia. Kwibutse kandi ko Rozina mama wa Kentia yavuze ko nyirakuru we ari umuntu bakundana cyane na Kentia. Niho rero yaciye afata umwanzuro wo kuririmba akaririmbo Kentia nawe nyine yakunda kuririmba. Niho rero Kentia amaze kumva ako karirimbo, niho yaciye yaduka aratwenga. Ni kurya rero vyaciye bigenda, aho Rozina nawe nyine vyamutangaje cyane. Albert yariko ararira kubera ko ashaka imfungurwa, bakamuzanira imfungurwa adakunda atari amateke. Nyuma yaho aciratwenga, yatwengejewe nuko nyirakuru yariko aramuririmbira akaririmbo akunda cyane. Ese aka video nako kafashwe nande? Ndaje mukanya. Mu gihe ivyo byose rero vyariko biraba, onkre wa Kentia nawe nyine yaraho hafi. Nyuma yaho abonye Kentia atanguye gukora mosozi, niwe yaciye afata agatelefone atangura gufata amasanamu. Arafata amasanamu kuva Kentia atanguye kurira gushika aseki. Nyuma yaho rero niho uyu mu onkre wa Kentia, nyuma y'imisi 12 gusa, niho uyu mu onkre yaciye afata umwanzuro wo kugurisha telefone yiwe, ayigurisha kandi umubanyi wa Kentia. Uwaguze rero iyo telefone nyuma y'imisi 2 gusa amaze kuyigura, kujya kuntu uri kuraraba utuntu turi mu telefone nshashe waguze uyisuzuma ureba hirya no hino, niho yaciye agwa kuri ako ka video ka Kentia ariko ararira, ariko mu masegonda make cyane agahita seka. Niho rero uwo muhungu yaciye afata umwanzuro wo kukarungikira inshuti yiwe. Iyo nshuti yiwe yarasetse iraturika iratwenga bidasanzwe. Iyo nshuti yiwe nayo ica ikanungikira abandi bantu, barakarungika kuva muri Ghana gushika nino iwacu mu Burundi. Nyuma yaho ako ka video kazungurutse ku mbuga zigiye zitandukanye,
ndetse kakazenguruka kandi no mu babanyi ba Rozina. No Rozina yaje kubona ako ka video, ariko bwa mbere we yavuze yuko bwa mbere abona ako ka video karamushavuze cyane, kuko yabona yuko uyu muntu yamupostinge cyangwa se yatumye umwana wanje amenyekana, ariko aratuma umwana wanje aseba cyane kurushaho. Ariko nyuma yaho, nyuma y'imisi, niho Rozina noneho yaje kubona ko atakibazo bitwaye. We yari yavuze ko habuze gato itabaze n'ubutungane, ariko yaje kuvuga ati nyuma yaho niho naje kubona yuko akajya ka video ataco gatwaye. Nyuma yaho rero Rozina akoreye amatohoza ashaka kumenya umuntu yoba yarafashe kajya ka video, niho yaje kumenya ko oncle wa Kentia ari we yafashe ako ka video. Nyuma yaho akaza kugurisha phone yarimo ako ka video waguze iyo telefone akaza kukarungikira abandi bagenzi biwiwe. Ariko ngaruko yenda kubarira gatoya kandi kuri Albert Ofoso Kentia ukuntu yavutse ndetse nakabazo yifitiye mu mutwe. Alright izo ivyo womenya rero kuri Albert Ofoso Kentia umwana wa Rozina, nuko uyu mwana we yavutse ku mezi 7 gusa, amugiye tumenyereye ko abandi bana bose bavuka ku mezi 9. Niho rero uyu mwana baciye bafata umwanzuro wo kumushira mu vyuma kugira ngo amanze akwize amezi 9. Mama wiwe rero Rozina avuga ko uyu mwana wiwe Kentia yavukanye n'utundi tubazo tugiye dutandukanye, utundi tuntu two mu mutwe, agaseka atakimusekeje, akaguma azunguza umutwe, ndetse n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Ivyo rero ngo nivyo bintu byaciye bituma uyu Kentia akora ari umwana yitekereje, ariko nawe nyene ngiye afashe umwanzuro wo gutwenga cyangwa se kuvugisha abantu, abifata ndetse akabifata umwanya munini cyane. Nyuma yaho rero aka video kazungurutse isi yose, kazungurutse ibihugu byose, hafi ya byose, kakazenguruka mu bantu benshi bagiye batandukanye kuri Facebook, TikTok, n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. Niho rero uyu muvyeyi Rozina mama wa Ofoso Kentia niho yaje kuronka abantu benshi cyane bamwandikira, abantu benshi cyane bamuvugisha kubera kajya ka video ku mwana wiwe. Niho rero yaciye aronka n'abandi bantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye byo Kw'isi abamwandikiye bamubarira yuko bakunze cyane aka ka video, bakunze cyane ukuntu uyu mwana yabatwengeje, ndetse ngo bamwe bakaba bakifashisha mu gihe bagize ibibazo cyangwa se bumva batamerewe neza. Nyuma yaho rero Rozina amenyesheje ko uyu mwana wiwe Kentia afise utubazo tugiye dutandukanye. Niho rero umwe mu bavuye mu bindi bigo bigiye bitandukanye baciye bemera gufasha uwo mwana kugira ngo azovuzwe, azokure ari umwana ameze neza cyane nk'abandi. Ico kiganiro nakubwiye ko yagikoreye kuri Oheneba Media, nyamakuru gikomeye cyane cyariya muri Ghana. Zimwe muri comment cyangwa se bimwe mu bitekerezo vyagiye biraboneka muri ico kiganiro yakoreye kuri ico kinyamakuru, zimwe zigira ziti: sinshobora guhagarika guseka na gatoya iyo ndiko ndaraba kano ka video. Iki nico gihe noneho ciwe cyo gukayangana. Undi nawe nyine aragira ati: jewe ndi mu gihugu ca Iraq, papa wanje arakunda kano ka video, ndetse kano ka video kandi karamunezeza, uwo mwana ahizagigwe. Undi nawe yaragize ati: mugihe numva mbabaye, mugihe numva umubabaro, nifashisha kano ka video, nkaraba kano ka video, amanyuma yaho nkaza kunezerwa noneho. Undi nawe nyine yaragize ati: madamu, uyu mwana wawe ni umuhezagiro kuri iyi si, kandi iyi si imikino si imikino hato, numwiteho. Uyu rero yaciye agira ko asaba n'inomero z'abavyeyi b'uwo mwana. Amwe n'izindi comment nyinshi zigiye zitandukanye kuva kandi mu bihugu bigiye bitandukanye. Nguwo rero bamwitwa Albert Ofoso Kentia kuva mu gihugu ca Ghana. Uyu akaba ari umwana
Orosida nkuko nabikubariye umwana gusa w'imyaka 7 yatumye isi yose imwenyura, bamwe bikoresha abifashisha ako video kiwe mu gihe bababaye bigatuma kandi batwenga. Aka video gato cyane kafashwe kerekana uyu mwana ariko ararira, ariko mu masegonda make cyane uyu mwana agahita yitwengera. Gusiguriye ko uyu mwana yariko ararizwa nuko bamuhaye imfungurwa adakunda. Nyuma yaho rero niho nyokuru wiwe yaje kumuririmbira akaririmbo akunda, abica bituma uyu mwana amwenyura. This is animation time rero nkuko bisanzwe. Agenda ya MC Bombardment manzi ndakwibutse gato imbere y'ukumvana nawe kubera ko ndagukunda. Manzi ndakwibutse nyabona nimba utaratonda wanditse subscribe. Reka ndagusabe ndakwinginge ufata amasegonda adashika 3 gusa utonde wanditse cyangwa subscribe kugira ngo amakuru nkaye ariko aravugwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi andese no hanze y'igihugu nazoza aragucika. Ikiganiro ni animation time nkuko bisanzwe. Agenda MC Bombardment ni wampamagara Bombardia nuzoba wibeshe. Areka rero ndagusabe tuze dusubire mu kindi kiganiro, ariko nongera ndagushimira kuri kano kanya waduhaye ukabana natwe ukadufata iminota irenga 10 kwa twumviriza kuri mani kongereza imigisha. Reka rero tuze dusubire mu bindi biganiro, ni byinshi cyane tubafitiye. Andazi neza ko hari byinshi utazi, ndazi neza kandi ko hari byinshi utamenyeshejwe, ugomba kumenyeshwa na MC Bombardment, niyo mpamvu ndi ngaha. Reka tuze dusubire mu yindi animation time izokurikira. Mani kongereza imigisha. Ciao ciao.